ariko ubu abakobwa basigaye barinda sha kera nta mukobwa yagura ikirato hajya imbere ya rukayo ubu usanga bameze gutya hewe oya icyo naco tega tura yetu kirangira samari ibyo bintu byabaho bose wasanga mu isoko bapuwe bameze gutya akandi gatigeje nkundira Abasto mu isoko. Imagine umunsi umwe natwe abahungu tugende kwigira amakareso direct live. Ariko abakobwa usanga bameze gutya yo mwifata. Nishika razima. Sivyo? Barugaririndo. Ndawiri so itarasha hariho. Hariho bamere bicaye gutya. Umasuti ya 27. Sister iragukwira ngiyi. Samere manini sister twa. Live direct ashira gutya. Yo biteka igisavaye gusha. Barinda no kundamutsa. Abasari Abasto. Icyuma rero. Je navuze nabwiye abantu ko je bazonkwa. Kandi bigire bitangura. Mu minsi iza muradukwagira effort. Kasika? Ntavyo waruzi. Bamfutsa gatambara. Sister ari ngaho imbere. Araje musore wiwacu. Misamire. Araje. Aba sister ubu bazogira block gutanga. Kasika ni wese. Uragira effort.